Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza iki kigwa cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu kigwa giheruka twarabiye hamwe iby'ubugingo bwumvira Imana kandi bwicishije bugufi ubugingo bwa Yakobo, kuko Imana yamukozeko. Inyuma y'imyaka 200 Yakobo yaramaze yarahunze mukuru we Esau, kuko yamutinya ko yomwica amuhoye ko yari yamwivye umugisha. Yakobo yabanye na Labani amuragirira umukuku, mbere akaba ari no muri ico gikorwa nyene yakoze imyaka 14 akayironkamwo inkwano yo gukwa abakobwa babiri ba Labani bahavuye baba abagore biwe, abo ni Leya na murumuna we Rakeli. Umugore wese yari afise inshoreke yiwe, kandi Yakobo akaba yavyaranye n'abo bagore bompi mbere n'inshoreke zabo. Twabonye ko Yakobo yari afise abana b'abahungu 11 hamwe n'umukobwa umwe yitwa Dina. Yakobo yahavuye aba umutunzi cane, mbere aranarusha Labani, bituma abahungu ba Labani bamwidodombera ngo yarimariye kwitunga rya se. Yakobo yumvise iyo myidodombo, yaciye afata ingingo yo gusubira mu gihugu ca basekuru arico Kanani, kandi Imana niyo yabimubwiye. Twarabonye ingene yahengereye Labani atari hafi, aca ahitana abagore biwe n'abana biwe hamwe n'imikuku yiwe, arayomboka agenda atabimenyesheje Labani. Mbere mu kugenda Rakeli yagiye yivye ibiheko vya se. Labani yumvise ko Yakobo yagiye atamusezeye, yaramukurikiye yiteguye kumugirira nabi, ariko Imana iramubuza biciye mu ndoto. Twabonye ko amaherezo Yakobo na Labani bahavuye bumvikana, bahana amasezerano yo kutazosubira guhemukiranira, batanga Uhoraho kw'icabona c'ivyo basezeranye. Nuko Yakobo akomeza urugendo, maze abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo ababonye aravuga ati, aha niho ingabo z'Imana zicumbitse, yitaho hantu Mahanayimu. Imana itangura kuvugana na Yakobo kugira ngo imushire mu kibanza cama imbuto z'ukuri, kugira ngo abone kuyikorera. Yakobo yatumye intumwa ngo zimwitangira imbere zije kwa Esau mukuru we mu gihugu c'i Seiri mu ntara ya Edomu. Yarungikiye Esau ingabire nyinshi, avuga ko ari izo guhwamikisha ivu ryiwe iryo yari amufitiye, kuko nawe Yakobo yari afise ubwoba yuko Esau arondera kumugirira nabi. Yakobo rero yabanje kurungika intumwa ziwe n'ingabire kwa Esau. Muri izo ngabire Yakobo yakoresheje amajambo y'ubwenge, amajambo y'urupfasoni, amajambo yo kwicisha bugufi, aho yabwira intumwa ziwe ngo zibwire Esau zimwita databuja, nawe Yakobo yiyita umusavyi wa Esau. Izo ntumwa zagarukanye inkuru ihumuriza Yakobo, naho yabanje kumurandura umutima, ziti twarashitse kwa mukuru wawe Esau, none araje kugusanganira, kandi azananye n'ingabo 400. Yakobo yagize ubwoba yumvise ko Esau aje kumusanganira ari kumwe n'ingabo zingana gutyo. Ari kumwe muri izo ntumwa aramuhumuriza ati, uko nabonye mukuru wawe yaboneka ko anezerewe kumva ukiriho, kandi yifuza ko mubonana. Naho Yakobo yumvise iyo nkuru, twarabonye ko yagumanye ubwoba, kuko yibaza ko Esau anejerejwe nuko aronse akaryo keza ko kumwihora. Yakobo yaciye atakambira Uhoraho n'umubabaro ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, ewe Uhoraho, none si wewe wambariye uti subira mu gihugu cawe no mu muryango wawe, uti nanje nzokugirira neza? Yongera akavuga ati,
izo mbabazi zose wagiriye umusavyi wawe n'ukuntu utampemukiye, sinari imbereye kugirirwa na bikeya, kuko najabutse Yorodani nitwaje agakoni gusa, none ngarutse ndimwe imigwi ibiri. Ati ndakwinginze unkize unkure mu maboko ya mukuru wanje, kuko ndamutinya, yoye kuza akanyicana n'abana na ba nyina. Ati kandi ari wewe wambariye uti sinzobura kukugirira neza, nzohindura uruvyaro rwawe rungane n'umusenyi wo ku kiyaga w'isinzi utoharurika. Twabonye ko Yakobo yatakambiye Uhoraho cane, mbere umuntu akaba yibaza yuko yoba yaranasemereye kubw'ubwoba, ku buryo n'umutwe wiwe wameneka. Twarabonye kandi ingene mw'ijoro umumarayika Uhoraho yaje guhana na Yakobo bakanigana ijoro ryose. Twabonye ko uwo mumarayika yari Kristo. Ngo haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uko kunigana kwarangijwe nuko wa mumarayika Uhoraho yakoze ku ngingo zifatanya ifyigo n'itako rya Yakobo, imerero y'itako yiwe icirahinyagara. Ikigeretseko, Yakobo yarahawe umuhezagiro n'uwo mumarayika, aca muhindura izina, ati ntuzosubira kwitwa Yakobo, ariko uzokwitwa Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Mu cigwa cacu c'uwu munsi tubandanya kuraba ubugingo bwa Yakobo n'ingene yasubije hamwe na Esawu mukuru we. Turishimikiza amajambo yo mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 32, turahera ku murongo wa 31, tubandanye no mu gihimba ca 33 umurongo wa 20. Kugira ngo Imana yiyegereze Yakobo, yategerezwa kumugira ikimuga. Bakinigana, Yakobo yanse kurekura uwo muntu, yagumye amufashe yibaza ko ahava amunesha, ariko mu nyuma yabonye ko atomunesha, ariko ntiyigeze amurekura. Imana yari ifise ububasha bwo kunesha Yakobo, mbere no kumukuraho ikamukuraho, ariko ntiyari gushobora kumukuraho canke kumuzimanganya itarashikana ukugomba kwayo. Yakobo yari ameze nk'umwana mutoya nyina abwira ati niwicare hajya mu cumba hanyuma utekereze. Haciye umwanya muto nyina kumva urwamo, hanyuma akamuhamagara ati wiri uricaye hasi? Nawe ategome nicaye hasi ariko ndahagaze. Uko niko Yakobo yari ameze, yashima kwihagararako aho kwihereza Imana. Ehe rero ingene Imana yagize Yakobo. Yakobo umumarayika w'Uhoraho yakoze ku ngingo ifatanye ifyinga n'itako ryiwe. Imana yakoze gusa kuri iyo ngingo, kuri uwo mutsi, Yakobo acaba ikimuga. Imana ntiyashatse gukuraho Yakobo. Yakobo yagumye amufashe. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura ngende. Yakobo nawe ati sindakurekura utampezagiye. Ubu rero Yakobo agomba kwegera Imana. Urugamba rwo kunigana ruraheze. Yakobo yaragiye kwerekana akamere ka mpwemu, ahanga amaso Imana. Aho rero haciye habihinduka muri Yakobo. Turavye ingene Yakobo yari ameze imuhira kwa se na nyina, n'igihe yari Harani kwa inarume, yari umuntu akoreshwa n'umubiri, ntiyitaho ibya mpwemu w'Imana. Ari Peniyeli mu cambu c'iyaboki, tubona Yakobo ariko aranigana. Ibi birangiye rero, kugeza ari mu nzira aja muri Egiputa, tubona Yakobo ari umuntu yizera. Ubwa mbere yari umuntu akoreshwa n'akameremere, hanyuma aba umuntu afise ukwizera. Mw'isezerano rishasha turabona uwundi mugabo yagereranywa gato na Yakobo, nawe akaba ari Sawuli. Yatanguye gukora arongowe n'akameremere k'umubiri wiwe, akora ibintu by'agahomerabunwa, yica abitirirwa izina rya Yesu. Hanyuma yaremeye Imana, aha Yesu ubugingo bwiwe. Kumbure yiyumviriye ko vyose bizoca bigenda neza mu bugingo bwiwe, atayindi ntambara azosubira kubona mu bugingo bwiwe amaze kwiha umwami Yesu. Ariko sivyo vyabaye namba. Intambara n'umunsi ku mukristo irabandanya, ariko Imana tuba twizigiye iratuneshereza. Haleluya. Mw'ikete Paulo yandikiye Abaroma igihimba c'indwi umurongo wa 19 aravuga ngo kuko iciza ngomba gukora atari cyo nkora,
ariko ikibi ntagomba gukora akaba arico nkora. Pawulo yashatse kuvuga ko ataciza kiva mu kameremere ka kera. Pawulo asemerera avuga ati, ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza umubiri untera urupfu? Nta handi umuntu akirira ibimugora canke ibimugerageza atari muri Kristo Yesu. Umenye yuko ingorane zose n'ibigeragezo bitoregwa inyishu muri Kristo Yesu, ibikomeye Yesu akavyorosha. Pawulo ati, nuko jewe mu mutima wanje njakariye ivyagezwe n'Imana, ariko mu kameremere njakariye ikingera c'icaha. Akameremere ka kera ntigakora ibihimbara Imana namba. Mu yandi majambo, Pawulo avuga ko akameremere ka kera gatera kwanka Imana. Mw'ikete yandikiye Abaroma mu gihimba c'8 umurongo w'indwi n'uw'umunani avuga ati, kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira, kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ntidushobora guhimbara Imana twitwararika ivy'umubiri. Kugira ngo wewe nanje nshuti yanje dukora ibihimbara Imana, nukwemera tukarongorwa na mpwemu w'Imana. Iki vyagezwe kidashoboye mu bugingo bwacu, mpwemu niwe agishobora. Mugabo mpwemu abikora igihe witanze wese ugakora ibimuhimbara. Kwitanga wese naho nukwemera gukurikira ukugomba kw'Imana. Muri iki gihimba ca 32 cyo mu gitabo c'Itanguriro, Yakobo yemeye kwitanga, yiha Imana ngo imurongore. Naho dusoma ko Yakobo yanesheje, ntiyanesheje ngo nuko yaniganye canke yagwanye, ahubwo yicishije bugufi. Ibi dusoma vyashitse ngo bitubera akarorero, nk'uko tubibona mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igihimba c'10 umurongo wa 11 avuga ati, ariko ivyo vyababayeko kugira ngo bitubere akarorero, kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Reka ubu naho dutandukire igihimba ca 33. Mu gihimba ca 32 duhejeje kubona ko ikintu gikuru mu buzima bwa Yakobo ari ukwiyegereza Imana. Muri rya joro Yakobo ntiyashaka kunigana. Igituma atagomba intambara nuko yari ahanzwe n'ibindi bibazo. Labani inarume yari nyuma yiwe, mukuru wiwe Esau nawe yari imbere yiwe, kandi bose bari bamuteye ubwoba. Yakobo rero ntiyari yiteguriye iyindi ntambara. Uwo muntu yaje kumugwanya nk'uko twabibonye yari Yesu Kristo yihinduye umumarayika. Muri uko kunigana, Yakobo yarashikamye gushitsa ukuboko kw'Imana kumugize ikimuga. Buri mu guca niho Yakobo yamenye uwo bariko baranigana, hanyuma caramugumya kugeza muhezagiye. Yesu Kristo ntiyigera anigana n'abantu, ahubwo arabahezagira. Na Yakobo ntibaniganye, ariko yaramuhezagiye. Yakobo avuga ati, sinkurekura utampezagiye. Niko tubisoma ku murongo wa 26. Kuva aha rero dutangura kubona icahindutse mu bugingo bwa Yakobo. Mu gihimba kizokurikira tuzobona ingene Yakobo yahindutse umuntu mushasha mu bugingo bwiwe. Turabe rero ingene Yakobo yasubije hamwe na Esau nk'uko tubisoma mu gihimba ca 33. Umurongo wa mbere havuga ngo, Yakobo yunamura amaso, agize atya abona Esau aje ari kumwe n'abantu 400, atandukanya abana Abahaleya na Rakeri na za nshoreke zose. Yakobo yashatse gukingira umuryango wiwe, nico catumye abatandukanya umwe wese ukwiwe n'abana biwe. Imirongo ya 2 na 3 havuga ngo, atanguza imbere izo nshoreke n'abana bazo, akurikiza ko Leya n'abana biwe, Rakeri na Yosefu abashira inyuma. Maze ubwiwe abaja imbere, akubita inkoro hasi inshuro ndwi, kugeza yegereye mukuru we. Nibaza ko woshima kubona ingene Yakobo yahwanye na mukuru we. Nibaza ko Yakobo akibona Esau yaciye atangura gukubita inkoro hasi. Yakobo rero yagize ubwoba cane, kuko atarazi ko Esau n'abantu biwe bamwakira nk'umugenzi
canke nk'umwasi wabo. Naho Yakobo atiyumvira ingene Esawu aza kumuramutsa, ku murongo wa 4 haravuga ngo Esawu ariruka aramusanganira, amugwa mu nda, amukikuza amaboko, aramugumbira, baca bararira. Yakobo na Esawu baramahasa, murabizi, kandi baravukana. Biraboneka ko Imana yari yakoze ku mutima wa Esawu, kuko yari yararahiye ko azokwihora akica Yakobo. Ibyo rero ntibyabaye. Bamaze kubonana bose bibagiye akahise, Imana ishimwe. Ku murongo wa 5 kugeza ku w'indwi havuga ngo Esawu yunamura amaso, abona babagore n'abana, arababaza ati barya muri kumwe na bahehe? Aramwishura atabona abana Imana yahereye umuntu umusavyi wawe. Maze za njoreke hamwe n'abana bazo bigira hafi, baramunamira. Na Leya n'abana biwe bigira hafi, baramunamira. Hakurikira ko Yosefu na Rakeri bigira hafi, baramunamira. Ibi mirongo itwereka ingene Yakobo yeretse Esawu umuryango wiwe. Umurongo w'8 aramubaza ati ayo masho yoyo yose twahuye nayiki? Aramwishura ati nayo kugira ngo ngirirwe akagongo imbere yawe databuja. Yakobo yizeye ko uburyo yatoye bwo kurungika amasho kwa mukuru we Esawu buza gukora. Ayo masho yarungitse ntiyarakenewe namba. Umviriza nawe ingene Esawu yamwishuye ku murongo w'9 ati ndafise bimpagije mwana wa mama, ibyo ufise uvyigumirize. Imigambi ya Yakobo yari yateguye, urabona ko itakoze. Esawu yari afise ibikwiye, ati rero ntibikwiye ko undungikira ibyo byose ngo ugirirwe akagongwe. Ku murongo w'10 n'uwa 11 Yakobo aramwishura toyaye, ninabangiriwe akagongwe imbere yawe, ndakwinginze emera ingabire ndaguhaye, kuko kukubona n'ingene unyakiriye neza ni nko kubona Imana. Nuko ndakwinginze akira iyo ngabire ndakurungikiye, kuko Imana yangiriye ubuntu, kandi mfise ibimpagije. Aramugobera, aravyakira. Yakobo na Esawu bagerageza kumva ikiva mu wundi. Cane cane Yakobo yagomba kumva ko Esawu yoba kimufitiye ishavu n'inzigo. Hano rero Yakobo agerageza kumvisha Esawu kwakira ingabire yamuzaniye. Esawu nawe akanka ati mfise ibinkwiye. Ariko Yakobo akomeza kumwinginga kugeza Esawu yemeye kwakira ingabire Yakobo amuhaye. Hari ikintu cahindutse kuri Yakobo kuko yicishije bugufi imbere ya Esawu. Ibi vyabaye bitwibutsa ivyabaye kuri Zakayo mu isezerano rishasha, igihe umwami wacu Yesu Kristo yamubwira atururuka uze tujane iwawe. Hari ikintu cabaye kuri Zakayo. Zakayo amaze kururuka kuri ca giti yaciye ahinduka, ntiyasubira kuba umutoza kori, yahora yiba abantu mu buryo atari bwo. Yaciye yiyemeza gusubiza ivyo yari yarivye, mbere yemera kubisubiza inshuro 4. Nigitangaza nshuti yanje kubona Zakayo yahindutse bigeze hiyo. Uwo Yesu agendeye ahinduka wese. Haleluya. Mugenzi nshuti yanje uri kuratwumviriza, ni waba wumva ugomba guhinduka mu bugingo bwawe, ni vyiza kuvyemera, hanyuma Kristo Yesu akagukorako. Turabona ihinduka ryabaye kuri Yakobo. Twabonye yuko imbere yuko ahinduka yari yateguye isuguru z'impene nziza, araziteka ziricumba azihase kugira ngo amuhe umugisha. Ubu naho tubona Yakobo aha Esawu imikuku y'impene n'intama, ataco amuhaye. Naho Esawu yari yanse kwakira ingabire ya Yakobo, yahavuye yemera kuyakira kuko Yakobo yamwinginze. Muri ico gihe no muri ico gihugu, umuntu yase kwakira ingabire bamuzaniye byaca biboneka ko ari igitutsi kuri we. Ni naco gituma rero Esawu
yemeye kwakira ingabire yahawe na Yakobo. Ku murongo wa 12 havuga ngo Esawu aramwishura ati ngo dufate inzira tugende, nanje ndakuja imbere. Kubera ko Yakobo yagarutse mu gihugu, Esawu yaciye amuja imbere kugira ngo amwereke inzira, kandi Yakobo yumve ko akingiwe. Ariko rero Yakobo ntiyemeye kujana na Esawu, nk'uko tubisoma ku murongo wa 13 ngo Yakobo aramwishura ati databuja, urazi ko abana batagira intege, kandi ko imikuku n'amasho ufise vyonsa, bobishorera ihutihuti, naho woba umunsi umwe gusa vyopfa vyose. Yakobo rero ntiyashimye kujana na Esawu kubera ko afise umuryango w'abana bato bato n'imikuku n'amasho. Yakobo yashimye kwijana kugira ngo ashorere ubushuho bwiwe n'abana biwe. Yakobo yaciye asaba Esawu kumwitangira imbere. Ku murongo wa 14 avuga ati ndakwinginze databuja, niwitangira imbere y'umusavyi wawe, nanje ndaza buhoro nk'uko kugenda kw'ivyo nshoreye kuri, kandi nk'uko kugenda kw'abana kuri, shigwe nshitse iwawe i Seyiri databuja. Yakobo yashatse kujana n'ibintu vyiwe n'abantu biwe bose, kuko Esawu n'abantu biwe 400 banyaruka cane, hanyuma abona ko batotambuka co kimwe n'abo basoda ba Esawu. Ku murongo wa 15 n'uwa 16 tubona ngo Esawu aramubarira ati reka ndagusigarane bamwe mu bo turi kumwe. Yakobo aramwishura ati ntaco bitwaye, kazima ngiriwe akagongwa imbere yawe databuja. Nuko uwo munsi nyene Esawu arahindukira yisubirira i Seyiri. Esawu muri ico gihe yaba mu bumanuko bw'i Kanani, i Seyiri mu gihugu ca Edomu. Se wiwe amaze gupfa, niyo yagiye kuba i Seyiri ku musozi Imana yahaye Esawu, nk'uko tubibona mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igihimba ca 2 umurongo wa 5. Agace kawo kavuga ngo kuko imisozi y'i Seyiri yayihaye Esawu kuba ishamvu yiwe. Ubu naho rero turabe aho Yakobo yagiye avuye kwa Labani amaze gusezerana na Esawu. Ku murongo wa 17 ngo ariko Yakobo aja i Sukoti yiyubakira y'inzu, aca n'amararo y'imikuku yiwe n'amasho. Nico catumye aho hantu hitwa Sukoti. Hari ikintu kinini cahindutse kuri Yakobo. Ubwenge bwose yakoresheje mu gutanga ingabire kwa mukuru we Esawu bwahindutse ubusa. Igihe Labani yakurikira Yakobo, Imana yamubwiye iti ntihagire ico ukora kuri Yakobo. Nika n'igihe Esawu yaza gusanganira Yakobo, Imana yari yateguye umutima wa Esawu kugira ngo ntagirire nabi Yakobo. Esawu ntiyagomba kwakira ingabire ya Yakobo kuko yari afise ibimukwiye. Mugabo Yakobo amaze kumwinginga, yaremeye kwakira iyo ngabire ya murumuna we. Hagati y'abo bavukanye babiri habaye ugushira hamwe kwiza. Nshuti mugenzi uri kuratwumviriza, birashoboka yuko hari uwo mumaze iminsi mufise ico mupfa. Gusubiza hamwe neza birakenewe. Iyo rero Yakobo adaheba kuba umuntu agomba kwikungirako vyose ngo ahebe no kubesha, yari gupfata bizi. Imana rero yagiye ihezagira Yakobo imbere yuko ahinduka, n'igihe yari yaramaze guhinduka. Ariko yagize ingorane mu muryango wiwe, nk'uko tubibona mu gihimba ca 35. Se wiwe Isaka yarapfuye, na Rakeli umugore wiwe arapfa. Ku murongo wa 18 n'uwa 19 muri iki gihimba ca 33 ngo nuko Yakobo avuye i Padanaramu ashika amahoro mu gisagara ca Shekemu co mu gihugu c'i Kanani, ashinga amahema imbere y'igisagara. Ikibanza yashizemwo amahema yiwe Yakobo akigura na bene Hamori, ari wese wa Shekemu, amahera 100 y'ifeza yitwa kesita. Keshi Yakobo aratwengwa kuko yashitse i Sukoti n'i Shekemu, hanyuma ntashika i Beteli,
kandi ariho yabonaniye n'Imana. Nta byinshi twovuga kuri we muri kino gihe. Twarabonye ko yagizwe ikimuga, none ariko ariga gutambuka n'amaguru y'imwemu. Gutambuka mu buryo bw'imwemu nibyo yari asigaranye. Umurongo wa 20 haravuga ngo yubakayo igicaniro acita El Elohe Isirayeli. Yakobo yubatse ico gicaniro nka sekuru Aburahamu, kuko nawe yama yubaka igicaniro ahagiye hose. Ico gicaniro yaciye acita El Elohe Isirayeli, risobanurwa ngo Imana niyo Mana ya Isirayeli. Kubona Yakobo yubatse igicaniro vyerekana ko hari ikintu cahindutse mu bugingo bwiwe. Ariko rero naho yubatse Shekemu, yari mu nzira yo kuja i Beteli, kuko gushika i Beteli ni ngirakamaro kuri we. Niho Imana yari yamwihishuriye. Uwo Yesu akoze ko agahinduka, akwiye kwama yibuka gusenga no gushimira Imana ku vyiza yamimugirira. Mbega nshuti yanje, wama wibuka gushimira Imana ku vyigukorera? Nuvyimenyereze kubigira, kuko bizokugirira ikimazi. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mwijuru, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abizera bose, turagukengurukiye ukuntu wabereye umwizigirwa Yakobo, umaze no kumuhindura Isirayeli wabanye nawe. Wamwigishije guca bugufi no kugendesha amaso y'imwemu. None rero turakwinginga kubw'uyu muntu ariko arumviriza izi nyigisho za Bibiliya, yaramaze igihe nawe nyene ahanzwe no kugenda mu buryo bw'umubiri, ariko yifuza kugenda mu buryo bw'imwemu. Numwumve, wongere umwumvire, umuhindurire nk'uko wahinduriye Yakobo, maze agende nk'umwana w'Imana koko, azoragwe ubugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.